Reka tsoka nitubaye ikaze muri ano makuru atatu iyo muri kano kanya amakuru atatu tuyahera i Burundi tuyahera ku murongo wa internet aho Bob Rugurika umuyobozi wa RPA abarundi bamwe bari bamunize kubera gukeza Paul Kagame bamwe bakaba bamwibukije ko Paul Kagame agiye muri manda ya kane kandi ateretswe manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza nayo inkuru yakabituyereresha mu Rwanda aho mu Rwanda insengero zishobora gushirirwaho ikori canke umusoro mu Kinyarwanda kuko ngo biboneka ko icatumye icatumye bamwe mu bashinga ayo masengero ari kugira ngo bakamure na duke abanyarwanda bari bafise nayo inkuru ya gatatu tuyigarure mu Burundi nago aho ngo atamunyarwanda numwe yimiriwe gutemberera Uburundi naho umupaka wugaye ivyo nemberwa gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yakoze ku munsi witiriwe Inkerebutsi. Inkuru ya mbere katuyarabishe ku rubuga rwa Twitter aho Bob Rugurika umuyobozi w'insamirizi RPA isanzwe ivugira mu buhungiro ntiyorohewe kuri Twitter kubera gukeza umukuru w'igihugu c'u Rwanda mu mabanga yo ku mukuru w'igihugu aheruka gutorerwa. Akoresheje urubuga rwa Twitter uwo muyobozi yari yakeje umukuru w'igihugu agira ati: inyuma y'intsinzi no kurahira kwa His Excellency Paul Kagame nifadikanije n'abarundi isinzi bipfuza gukeza Perezida Kagame n'abanyarwanda bose ku ntambwe u Rwanda rugezeho mu mahoro n'iterambere. Abarundi n'abanyarwanda turi abavukanyi dutegerezwa kugendera urukundo n'umubano mwiza byamye bituranga tukagwaniriza hamwe urwanko. His Excellency Paul Kagame n'abanyarwanda mwese tubatuye akiwacu. Ayo majambo niyaguye neza abarundi bamwe nkuko byabonetse muri commentaire z'ugo rubuga rwa Twitter. Bamwe bukije ko ari mu bahagurukije abarundi batari bake ngo baje kwiyamiriza manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ngo akaba ariko akeza ubu rahiriye manda ya kane. Ivyo bikaba vyashikirijwe no mu ba influencer b'abarundi asanzwe yitwa Semavumba. Abandi bakaba bamuhoye video yakoresheje aho bamwibukije ko gukeza uwo mutegetsi bitari bikenewe ko akoresha iyo video kuko ngo ingoma z'u Burundi ari patrimoine culturel itavogerwa kandi ngo na video yazo nayo nyene ikoreshwa mu bijanye n'ivyo Barundi gusa. Nayo ubundi akaba yamwibukije ko ikibazo ca manda ya gatatu yatumye bahunga igihugu ngo carangiye ngo natahe asubire kandi yubake u Burundi. Ibi bakaba babimubwiye mu gihe ari mu leta y'u Burundi yipfuza gucira imanza kuko bari mu bagirizwa kugerageza guhirika inzego zitorewe n'abenegihugu mu mwaka 2015. Naho wumva ko bamwe Barundi batabibona neza, abanyarwanda bamwe bakaba bataretse kumushimira kuba bifurije abanyarwanda ibyiza. Ibi vyabaye mu gihe mwirahira rya Perezida Paul Kagame ata mutegetsi w'umurundi numwe yahabonetse. Nkuko amakuru dukesha leta y'u Rwanda abishikiriza nuko leta y'u Burundi iri mu mareta atabashije kwitabira uwo muhango kandi yari yatumiwe. Inkuru ya kabiri yireka tuyirabishe mu gihugu cy'u Rwanda aho abo hambere barayamaze ngo iciyumviro c'umutware n'itegeko. Mu Rwanda hashobora gushirwaho itegeko risaba amasengero canke amatorero mu Kinyarwanda gutanga ikori mu Kirundi canke umusoro mu Kinyarwanda kuco abakirisu baba batanze mu nsengero. Mu ijambo ryashikirijwe na His Excellency Paul Kagame aho yararamutse yakira indahiro z'umushikiranganji wa mbere hamwe n'iz'abadepite, yashikirije ijambo ryagarutse ku bijanye n'isengero hamande yo gushavurira abanyarwanda kuko bariko batwagwa n'intama. Uwo mutegetsi yavuze ko biboneka ko amasengero amwe yihaye gusahura abakirisu mu kubatwara na duke bari bafise. Paul Kagame akaba yavuze ko biramutse bibandanije ngo yohanura abadepite kuraba bagashiraho ikori kuri ayo masengero kugira n'imiburiburi buri ico bazoba binjije bakigabure na leta kugira baze bagarukire ku bazoba bambuwe nabo biyambitse impu z'intama. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe haheruka gufungwa insengero zitari nke kubera zitujuje ibisabwa ngo zibashe gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Akaba kandi yanaboneyeho akaryo ko kubwira abari kubibaza ko iyo nkuru y'iyugagwa ry'ayo masengero atarizi ko arizi cyane.
inkuru ya gatatu ari nayo yanyuma reka tuyigarure i Burundi, aho ngo nta munyarwanda n'umwe yabujijwe kwinjira mu Burundi. Ivyo nibiruka gushikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiyago yagiranye n'ugwaruka ku munsi bise umunsi w'inkerebutsi. Muri ico kiganiro Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko kuri ya nimero ya WhatsApp adahengeshanya gutanga ugwaruka rutari ruke rw'abanyarwanda bageze igihe bamwandikira bamusaba gufungura imipaka. Nawe abibutsa ko igituma urubibe rwugaye ari ikibazo c'umutekano, ariko nayo ahandi ngo nta munyarwanda n'umwe ahagaritswe kwinjira mu gihugu c'u Burundi, kuko izindi nzira zo kwinjira mu gihugu zuguruye. Muri ico kiganiro umutegetsi yumvikanye avuga ko anezejwe kubona ko ivyo yishuye abo banyarwanda, no kuvuga kuri umurongo wa telefone vyari vyo, kuko yarahejeje kubazwa n'umunyarwandakazi yari yifatanije n'abarundi muri ico kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru. Ivyo akaba abishikirije mu gihe hari umwuka utari mwiza hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda, ivyahavuye bivamwo kugara imipaka mu mwaka uheze w'2023. Ku ruhande rw'u Burundi bakaba batareka kuvuga ko leta ya Paul Kagame ishigikiye abarundi bashaka guhirika intwaro zitorewe n'abanyagihugu, ariko ku ruhande rw'u Rwanda bakaba babihakana, naho nabo bafise ivyo bagiriza leta y'u Burundi, ariko bo bakaba badashima kubishira ahabona, ariko bakemeza ko hari ibiganiro vyari vyatanguye hagati yabo nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ubu yaba abarundi canke abanyarwanda bashaka kugendera Uburundi cyo kimwe n'abashaka kugendera u Rwanda bakaba baca mu kirere aho indege zifatanya Bujumbura na Kigali zo zigikora, cyo kimwe n'inzira zica mu bihugu bibanyi nka Kongo na Tanzania, naho urwo rugendo ari rurerure cyane.